turabaramukije kaze mu cigwa cacu c'uyu munsi aho tugiye kubabwira inkuru z'inkumi yitwa Rahabu ivugwa muri Bibiliya. Iyo nkumi izwi nabi cane ku buryo n'amazina ya Barahabu atari menshi cane kuko benshi banka kuyita abana babo kubera ko azwi nabi cane mu gihugu ca Kanani. Ariko nubwo biruko, Rahabu ni nyokuruza w'abizera. Havuye Aburahamu, Isaka na Yakobo hacakurikira Rahabu mu byo kwizera. Biratangaje cyane kumva indaya nka Rahabu aba umugore wa mbere Imana yemera mu byo kwizera. Kaze kuri mikro muri kumwe na jewe Irankunda Desire. Amateka ya Rahabu, umukobwa w'ibyishimo n'ibyitegerezo mu byo kwizera. Impapuro nyinshi za Bibiliya nta gukekeranya ni ibisekuruza byiwe. Ibisekuruza vya Yesu byasabwe na Matayo bitanga urukurikirane rw'imirongo 40 aho dushobora gusoma ko se yabyaye umuhungu nk'uyu. Iyi nyandiko izwi ko ingaruka zidasanzwe, yamara injano yo gusoma yaciwe incuro nke kugira ngo yerekane amazina y'abagore. Bikaba bidasanzwe muri uyu muco w'abakurambere. Muri bo harimwo Rahabu. Uyu mugore ninde kandi akora iki ku rutonde rw'abakurambere ba Yesu? Inkuru ya Rahabu tuyisanga mu gitabo ca Yosuwa igice ca 2 n'igice ca 6. Isobanura uburyo abantu b'Abaheburayo bafise inshingano y'Imana batsinze kandi bakarimbura ababa mu gihugu c'isezerano. Uyu munsi twovyita ihonyabwoko. Iki gitabo kirimo impapuro nyinshi zivuga ihohoterwa ryabaye ku bantu uretse inkuru ya Rahabu. Rahabu ni umugore w'umuseribateri, ni indaya, ni umunyakanani, abantu batsinze Abaheburayo. Yibera ku nkombe za sosiyete mu nzu yubatswe ku rukuta rwo hanze rw'igisagara ca Yeriko. Muri make ni umunyamahanga muri sosiyete yiwe. Ibisobanuro by'izina ryiwe Rahabu bisobanura munini. Izina ryiwe ritera gufungura cyane igitsina ciwe. Izina ryiwe ni ikimenyetso c'umwuga wiwe. Amajambo yatanzwe cyane kuri we Hagada, imigenzo y'Abayahudi, yerekana ko yari mwiza cyane ku buryo kuvuga izina ryiwe byateye gusohora ibisobanuro bimwe bya Rahabu. Ibaruwa yandikiwe Abaheburayo igice ca 11 ku murongo wa 24 kugera ku 31 ni icabona cyo kwizera kimwe na Aburahamu, Isaka, Yakobo na Mose. Niwe mugore wenyene kuri uru rutonde rugufi. Ibaruwa ya Yakobo igice ca 2 ku murongo wa 24 na 25, Aburahamu na Rahabu berekanwa ku rugero rwo kwizera gutsindanishirizwa n'ibikorwa by'Imana. Umutagatifu Jerome inyigisho yo muri Zaburi ya 86 na 87 ashaka kwerekana ko indaya ishobora gukizwa. Mbere yo gutera Yeriko, Abisirayeli barungitse abatasi mu gisagara. Benshi barabaza bati, abo bagabo bakora iki kwa Rahabu? Ubwo ntibakora imibonano mpuzabitsina? Inyandiko nisobanura neza, ariko mu bisanzwe wo kwibaza ngo abo bagabo bariko barakora iki mu rugo rw'indaya. Muri Bibiliya, uburaya ni ikimenyetso cyo gusenga ibigirwamana. Abahanuzi bagiriza Isirayeli gusambana n'izindi mana. Nyamara tuzobona ko Rahabu yahindutse ikimenyetso cyo kwizera. Igitangaje ahubwo abatasi bahagarariye kubura ukwizera. Kuki barungitse abatasi mu gihe Imana yari yabasezeraniye intsinzi idakekeranywa? Yosuwa igice ca 1 ku murongo wa 2 kugera kuri 5. Byongeye kandi abatasi nta bushobozi bari bafise kuva bashira ubuzima bwabo mu kaga. Umwami wa Yeriko amenya ko bahari maze arungika abasirikare biwe kwa Rahabu kugira ngo babafate. Ahisha abatasi biwe. Abasirikare ba Yeriko ntibigeze bagenzura inzu ya Rahabu kandi bagenda mu nzira mbi. Rahabu ni umuntu wenyene yarabishoboye muri iyi nkuru. Rahabu yasabwe ko habaho imishikirano na maneko ya Isirayeli. Azi ko igitero kiri hafi. Nk'umuhinga mwiza
aca asaba ko umuryango wiwe ko wokizwa igitero c'Abisirayeli kubera ko nawe yakijije ubuzima bw'abatasi bose. Ntabwo yasaba amasezerano gusa, ahubwo ni ubumwe bufitaniye isano n'amadini ashingiye ku myizerere y'Abayahudi. Mu byigisho, Abisirayeli ntibagomba kugiranira amasezerano n'Abanyakanani. Muri ubwo bufatanye, Rahabu yemeye ukwemera kwa Isirayeli, avuga ati, nzi ko Uhoraho yabahaye iki gihugu. Yosuwa igice cya 2:9. Ntabwo azi izina ry'Imana ya Isirayeli nk'uko yahishuriwe Mose kuvayo igice cya 3, ariko avuga nk'aho impano ya Kanani imaze kuba impano mu gihe irimwo kurimbura ubwoko bwiwe. Vyageze aho kwemeza ko Uhoraho ari Imana yo mwijuru no mwisi. Amajambo yavuzwe muri Bibiliya nawe na Mose na Salomo gusa. Ntabwo tumenyereye gushira Mose na Salomo na Rahabu ku rwego rumwe. Umuntu atari umuyahudi yasezeranye n'umwuga wo kwizera Imana ya Isirayeli na mbere yuko Abaheburayo binjira i Kanani. Umwuga wiwe wo kwizera birashoboka ko ari mwiza mu gitabo ca Yosuwa. Rahabu asa naho yizeye gutsinda kwa Isirayeli kuruta Yosuwa yarinze kurungika abatasi. Abasirikare bamusabye ko yosiga umugozi utukura umanitse mu idirisha kugira ngo inzu yiwe izorokoke mu gihe c'igitero. Amaherezo Rahabu n'umuryango wiwe bakijijwe ubwicanyi maze bahinduka bamwe mu Bisirayeli, abantu batoranijwe n'Imana. Yosuwa igice cya 6:20-25. Guhitamo kwiwe bikubiyemwo kwitandukanya na Yeriko, imana zayo, ariko ntibikuye mu muryango wiwe. Yarinze umutekano w'abatasi kimwe n'umuryango wiwe, gusa umuryango wiwe n'ivyuma by'agaciro byakijijwe i Yeriko nk'aho byari bifise agaciro nk'izahabu, ifeza, umuringa n'icyumba cy'igisagara naco cyashizwe muri Isirayeli. Umuryango wiwe n'abamukomokako bakomeje kwibera muri Isirayeli, ariko uku gushiramwo umugore w'umunyamahanga kugwanirwa ku buryo bweruye n'izindi nyandiko za Bibiliya. Iyi nkuru yerekana ko guhinduka ari ngombwa kuruta gukurikiza vyimazeyo amahame y'itegeko. Abanyamahanga bakeneye gusa umwuga wo kwizera kugira ngo bifatanye n'abantu b'Imana. Kandi dukurikije ibisekuru vya Matayo igice ca 1:1-16, mu bakomoka mu muryango wiwe niho dusangamo Dawidi ndetse n'ibisekuruza vyinshi nyuma ya Yesu. Nuburyo umugore w'umupagani wo mu rwego rwo hejuru rw'imibereho ava mu muryango akaja mu bantu bakomeye mu madini y'Abayahudi n'Abakristo. Inyigisho zikomeye dukura mu nkuru ya Rahabu. Rahabu nubwo afise amateka mabi mu gisagara, nubwo yavugwa nabi, niwe mugore wenyene azwi nk'umuhizi mu byo kwizera. Ageranywa na Aburahamu, Isaka na Yakobo. Nivy'ukuri ni indaya kandi karuhariwe, ariko kubera iki indaya igaruka ikaba icitegerezo mu bagore bose tuzi bitwaye neza? Iyi nkuru ishaka kutwigisha iki twebwe abiki gihe? Imana ntiraba ibyo dukora canke twakoze. Imana iraba ko wizeye uwo yatumye, uwo nawe nta wundi ni Yesu Kristo. Agatambara gatukura abatasi basabye Rahabu kumanika gahagarariye amaraso ya Yesu Kristo. Iyo Rahabu atizera abo batasi ngo amanike ako gatambara, nivy'ukuri nawe yari gupfa igihe Abisirayeli baje gufata igihugu ca Kanani. Biratangaje cyane kumva umuntu abantu bafata nk'umunyavyaha ashobora gukira, ariko bamwe bigira abagororotsi bagapfa. Imana ntireba nk'abantu kandi ntikora nk'abantu. Igihe igihugu cyategwa Abisirayeli bakinjira ico gihugu, inzu ya Rahabu yari irimwo umuryango wiwe wose, abavyeyi biwe, abo bavukana, eka n'abandi. Uwizeye wese ivyo Rahabu amubwiye akinjira iwiwe yararokotse. Abasirikare b'Abisirayeli barashitse ku nzu kwa Rahabu, bahabona agatambara gatukura, baca barasimba iyo nzu, bisigure ko bobo baravye ikimenyetso gusa, batitaye ku bari indani ko ari abagororotsi canke abanyavyaha. Menya neza, Imana ntiyitaye ku vyaha ukora,
mu bari mw'isi ntawugororoka eka nta n'uriho no mw'ijuru kiretse abizeye ko bogejwe n'amaraso ya Yesu gusa. Rahabu yizeye agatambara gatukura gahagarariye amaraso ya Yesu Kristo bituma akira. Natwe ico dusabwa ni ukwizera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Niwavyizera Imana izoca ikubona ko ikimenyetso c'amaraso iheze ikwite umugororotsi. Uwizera ayo maraso acika umwana w'Imana kandi nta rubanza ruzomutsinda. Nta mugororotsi ahari ku isi atari uwizeye gusa, kandi nawe ntabwo ari umugororotsi kubwo ibikorwa vyiwe vyiza yakoze. Oya, n'ubuntu yagiriwe na Yesu Kristo. Umunyabyaha ninde? Nuwo wese atizeye izina rya Yesu Kristo, mu yandi majambo nuwo atazi agaciro k'amaraso ya Yesu. Ibyaha dukora ni kameremere twaremanywe, niyo mpamvu uwutiba usanga abesha, uwutabesha usanga ari umusambanyi, uwudasambana usanga ari umurozi. Ibyo byaha byose ushobora kuba ubikora ariko ntibikura ko uri umugororotsi. Hari n'abandi babikora bakaguma ari abanyabyaha. Mwijuru ntihazojayo utakoze icaha, oya, hazojayo uwumeze nka Rahabu yizeye agatambara gatukura kandi ari indaya karuhariwe. Rahabu ntiyigeze yihana, oya, Rahabu yarizeye ko niyamanika agatambara gatukura ko azokira. Ibyamamare byinshi muri Bibiliya byipfuje gukora neza biranka, ariko byagiye byemegwa n'Uhoraho kubwo kwizera kwari muri bo. Ukurikiranye benshi bavugwa muri Bibiliya bakora ibyaha biteye ubwoba umukristo wuba atokora, ariko baguma arabizegwa ku Mana kubwo ukwizera kwari muri bo. Niwakora icaha witege ingaruka y'ibyo wakoze, ariko ntiwitege ingaruka iva ku Mana kuko amategeko niyo azoguhana, si Imana izoguhana. Kuja mwijuru rero ntuzobihabwa nuko udakora icaha, ahubwo uzobihabwa nuko wizeye igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Niwavyizera nta kabuza tuzohurirayo. Ibyaha bifise izindi nkurikizi zitandukanye cyane no kwizera. Nico gituma ibitabo byose byo mu Isezerano Rishasha bigaruka cyane ku ijambo ukwizera. Nta hantu na hamwe Yesu abwira abantu ngo ihane. Yesu yabasaba kwizera uwo Imana yatumye. Igisuma ku musaraba nticigeze cihana, oya, carizeye. Mariya Magadalena yari indaya katwa, ntiyigeze yihana, oya, yarizeye. Petero yihakana Yesu ntiyigeze yihana, oya, ahubwo yibutse ijambo Yesu yamubwiye ati, inkoko itarabika uraza kunyihakana gatatu. Ese icoma nawe uri kurankurikirana wo kwama wibuka igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, hama uheze wiruhutsa ati sinkitinya kuko nacunguwe, ariko ukama usaba inkomezi zo kunesha icaha kugira ngo wirinde ingaruka mbi z'icaha. Mu kurangiza, Rahabu atubere inyigisho zikomeye cyane mu buzima bwacu. Isezerano rya kera cyari igitutu c'isezerano rishasha. Rahabu yizeye agatambara gatukura kuko ako gatambara kari igitutu ca Yesu Kristo. Ubu twebwe twizera amaraso ya Yesu Kristo. Umaze kwizera ayo maraso, Imana ntisubira kureba ibyaha byawe, oya, yoyo ica ireba ko uriko ikimenyetso c'amaraso, ititaye ku byo wakoze, nk'uko yakijije Rahabu n'umuryango wiwe, ititaye ku busambanyi bwa Rahabu, ahubwo yoyo yitaye ku kuntu Rahabu yizeye agatambara gatukura aba ariko katuma akira. Natwe abanyamahanga iyo twizeye twinjizwa mu muryango w'Abisirayeli, nk'uko Rahabu yabaye umwenegihugu wa Isirayeli kubera kwizera Imana ya Isirayeli. Ndabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi, twizigira ko mwashoboye gufashwa cyane n'izi nyigisho. Mushobora kuba mufise ikibazo cyangwa mwifuza kutwunganira, twandikire muri komanteri ibibazo byanyu tuzobyishura. Mwari kumwe na jewe Irankunda Desire, murakoze.